ryose kuri umusozi Imana rimenye kuri Imana ihambaye iby'amaso y'abantu atigeze kubona iby'amatwi atigeze kumva ibitigeze kwinjira mu ndazi ko ari byo wabikiye abukunda naturadukunda uyu mugoroba mwemwe w'Imana dukore ku mitima y'ishengero ryose muri iki kibanza Mana ndakubashe Mana ndakubashe Mana ndakubashe uri isobanuro yo kubaho kwanje ni wowe byizigiro byanje utahari sindiho utavuze sinovuga udakoze sinokora ni wowe bushobozi ni wowe mwe mpumeka ni wowe nkomezi zanje ni wowe kubaho kwanje iyo mugoroba icyubahiro cyose ni cyawe Mana 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 nagufise noshaka ngapfa nagufise noshaka ngapfa nagufise noshaka ngapfa ariko reka Mana uyu mugoroba ikomine ya Kanyosha iri shengero uyu muntu wese yaje muri iki kibanza ahure nawe kurusha uko yigeze kubibona sinzi uko ubigenza ariko ndazi ko ushoboye reka tukabona amashyi menshi Yesu amashyi menshi Hallelujah Hallelujah aba DJ bandonderere ico giza shana ndubashe uburongozi bw'ishengero ndubashe umuvyeyi w'ishengero ndubashe amavuta ya hano niteka guhabwa ikibanza nk'iki ndabubashe cyane kandi ndashima ko niba Imana yatuzanye hano nuko ari Imana yiteguye gukora kuri uyu mugoroba mwarakoze cyane kutwizera mwarakoze cyane ndabubashe cyane gose Hallelujah 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 najewe nditeze ikintu gishasha kuri uyu mugoroba nawe uraciteze reka umuntu ari hano yiteze ikintu gishasha numve impundu numve n'amashyi menshi okay izo mpundu zumvishwe n'abari hano mu rusengero gusa ako ndashaka n'abari hirya bari kure bumve ko turi hano numve impundu nyinshi n'amashyi menshi Hallelujah Hallelujah mbayeho ngo shime okay ninde ariho kugira ngo aze yiga amashuri menshi ni byiza kwiga ninde ariho kugira ngo aze yubake inzu nziza ya mbere muri iyi si okay na kintu na kimwe gishasha kiriho uzokora uretse icyo mwamera gushoboza gukora kuko ibiriho byose bigenda birahindagurika bigenda birabaho murazi ko ubu abantu bambara maskini mugabo hari igihe twambara ipantaro bigeze pfo byaguka hari abajama abagenzi narigeze kubereka ifoto umunsi umwe ya kera nyene nambara ibipantaro birekuye urabona ko ubu nambara amashati ameze uko ari kuri ndri mugabo ijoge nambara igikoti kandi kigera mugabo cagutse cyane icyo gihe udukavate twadufunga tukatugeza ngaha aha nyene bigenda birahindagurika n'ubu hazogera igihe usanga tubona ko umenga skinny si ibintu byatari cyo dusubira ku bintu byagutse ko papa nabonye mu busore bwiwe nawe nyene yahora yambara ibintu byagutse
rero ndiko ndashaka kubwira ngo amashuri kuriga nta mashuri ziga abandi batize n'abandi bose barayiga kandi bazokwiga n'ayasumba yo wize. Inzu wewe ushaka kubaka uyu munsi wita ko igezweho muri 2020 hazoba hariho uwundi ariko arubaka iyindi isumba iyo wewe wubatse. Imodoka wita ko ari nshasha ya mbere ufise uno munsi mu mwaka uza hazoba hari iyindi izobisohotse. Ndiko mvuga mu mwaka uza ku kwezi haba hari imodoka nshasha ibiriko irasohoka. No kuvuga nta kintu gishasha na kimwe uzohava uvuga ngo uzohavuzana muri iyi si, ariko ikintu conyene kidasanzwe uzozana muri iyi si ni ikintu kizoza gihindura ubuzima bw'abantu kikabuzana kuri Kristo Yesu. Amen. Uyu mugoroba ndi hano kugira ngo ndakwibutse ko ubuzima bwawe bwo kubaho muri iyi si, Imana niba yarakuremye ikagushira muri iyi si, ntiyakuremye kugira ngo wubake amateka, ariko yakuremye kugira ngo ubeho uhesha izina ry'Uhoraho icubahiro. Niba ari inzu ushobora kubaka, reka iyo nzu abantu bayiravye ntibabonewe, ariko babona ubushobozi bw'Imana muri iyo nzu. Niba ari imodoka ushobora kugura, abantu ntibabone iyo modoka ugenderamo, ariko abantu babonye iyo modoka bavuga ati by'ukuri warahezagiwe n'Imana, Imana usenga ni y'ukuri. Haleluya. Niba ushoboye gukora mariage, niba uvyaye abana, reka abana bawe babe icubahiro c'Imana. Haleluya. Reka ibyo utunze ibigukikuje bigaragaza icubahiro ca Kristo. Amen. Haleluya. 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 Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yohana igice ca 4. Oya, nacho murakoze. Asante. Yohana igice ca 4 murongo wa 23. Murongo wa 23 abaririmbyi shaka umubaririmbyi umwe ahumbira atawusomye umurongo. Uwarongo yabaririmbyi ni Arihe urongo yabaririmbyi ninde? Umwe yamye arongora. Aya majambo umuririmbyi mu worship wese asanzwe yazi sivyo? Avuga gute? Oya sinavuze usome muri Bibiliya. Umva amahoro menshi cyane inshuti yanje. N'amajambo avuga ngo igihe niki aho abahimbaza Imana, igihe kirashitse aho abahimbaza Imana bahimbaza mu mpwemu no mu kuri, sibyo? Bahimbaza gute? Bahimbaza mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga abamuhimbaza mu mpwemu no mu kuri, sibyo? Murongo wa 24 avuga ngo Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kwisenga mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Amen. Amen. Mbega tuvuze mu kuri, tuvuze mu mpwemu no kuvuga iki? Tuvuze mu mpwemu no kuvuga iki? Haleluya. Amen. Tuvuze mu mpwemu no kuvuga iki? Hariho ahalengeye ibi turiko turabona. Je mpagaze hano ni Masezerano. Mugabo impwemu yanje irashobora kuva hano ikagenda muhira. Impwemu yanje irashobora kuva hano ikagenda Igitega. Impwemu yanje irashobora kuva hano ikamanuka muri Kanyosha canke mu Gisyo n'ahandi hose. Rero abahimbaza Imana mu mpwemu ntibihagaze kuri jewe kuri kukuntu mpagaze hano, ntibihagaze ku majambo ndiko ndasohora, ariko bihagaze ku kuntu impwemu yanje iri connected ku mutima w'Imana. Haleluya. Murabizi ko aha mu Burundi ikintu turakunda cyane, igisirimba nico abanyarwanda mugabo mu Burundi turagikunda cyane, sivyo? Turagikunda. Ikindi naco mu Burundi dukunda turakunda seben, mugabo abarundi ntidukunda ibintu by'iwacu, nizo ntege nke dukunda kugira. Indimbo z'ikirundi ni gake ziririmbwa, niyo zibayeho menga nta gaciro ziba zifise, mugabo rimwe na rimwe hari ibyo usanga biba bihari. Niyo habayeho evenema ntihabemo igisirimba, bamwe baranabireka bakavuga ati ntiwaduhaye igisirimba, siko? Hariho ibintu bimwe bibaho mu buzima tubamwo nk'akamenyere, tukaba tuzi ko
adohasha na karirimbo kitonda kagenda buhoro buhoro kandi yako karirimbo kaje nimuzi kurimwo ni byiza ko mpumiriza ni byiza ko mfukama ni byiza ko nduzi ibiganza hejuru ni byiza ko njyama hasi niko tubizi niko twabimenyereye sivyo iyo haje indirimbo yitwa ko inyaruka ni byiza ko simba ni byiza ko nibirato nshobora kubikura nkabiterera hajya kandi by'ukuri ndakwitegereje nabona ko by'ukuri ujya muntu yaduza arahandi hantu mugabo ndashobora gusimba by'ukuri mpemu yanje itari kirajana n'ibyo bintu ndiko ndakora sibyo ndashobora gufukama reka ndababwire je ndi umuntu akunda umuziki biteye ubwoba ndashobora kurizwa n'umuntu yaririmbye neza pempe by'akaririmba bwa nkumva ijugiwe amusuza agatibuka rero uri umunyantege nke uraba ku mosozi ucabaza ati masezerano mu mpemu sibyo haleluya 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 turi kumwe ariko ndashaka kukubwira kuri uyu mugoroba abantu Imana ishaka n'abantu batariko barakora amosozi kubera amajwi ariko barumva badafukamye kubera umuziki uri kuravuga ariko bafukamishijwe no gutahura no kumenya icyo Imana iri ku buzima bwawe haleluya kuko bihera mu mutima birashika ahantu ushika ku rugezo wumva ko niba by'ukuri biriko biravibwina mu mutima birishaka ahantu birengera ko wumva ko n'amajambo uri kurakoresha ntashobora gusobanura icyo Imana iri sinzi ko hari umuntu ngaha mu ishure aragenda bakafisha ko yayobewe hanyuma baca mu telefone bakambwira ati bwa mundi twasanze twihenze wamenye ibimugize byose impwemu yiwe n'impuzu yambaye ibintu byose biramenya ko yamenye sivyo biramenya ko yamenye na telefone n'igitanda ryamamwo kirumva kirashaka kunyiganyizwa no kumenya ko yumvise ikintu atari yiteze rero ndashaka ko dushika kuri urwo rugezo si umubiri wanje ugomba kumenya gusa ko Kristo abereye gushigwa hejuru haleluya si amaboko yanje kuko namenyereye ko amaboko yanje ndayaduza kuko hari aho nsanga ndabimenyereye igihe cyose numvise akaririmbo gatanguzwe n'aka piano kagenda buhoro buhoro direct amaboko yaramaze kumenyera ko acaduga ibingi kuje byaramaze kumenyera yuko iyo ibyo bintu bitanguye kuza muri ubwo buryo cafukama mugabo by'ukuri impemu yanje n'umutima wanje ntufukamye kuko hari aho usanga by'ukuri yo namaze kuba connected by'ukuri umutima wanje uba connected ku mutima w'Imana ndasanga no fukama nkasanga ni ibintu bito nkasanga gukoma induru nkasanga ni ibintu bito nkasanga kwikumbagazi hasi nkasanga ni ibintu bito nkasanga by'ukuri Imana irarenga ibi bintu byose twaza ko dukora ari byo impressiona haleluya haleluya ariko impemu yanje by'ukuri nuko ihokoneza nuko yibuka ikamenya ko Imana ndiko ndahimbaza ni Imana ishobora byose ikamenya ko Imana ndiko ndahimbaza ni Imana yambohoye ntabibereye umutima wanje ukabimenya ukavyakira haleluya haleluya rero ndashaka ko imitima yacu iduga ku rundi rugezo wo kumenya uburyo duhimbaza Imana kuko akenshi araho twumva ijambo ngo ni igihe cy'uko bahimbaza Imana bayihimbaza mu mpemu no mukuri Imana ntiyashatse ishimwe ryayo ko tuyiriha kuko yamaze kuduha ibintu bitaraza amafaranga ataraza inzu nziza itaraza imodoka itaraza ibyo byose tubonesha amaso bitaraza ariko twavuga ati Imana uri Imana ubereye guhabwa icubahiro haleluya 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 gukwishimwe by'ukuri umuntu wari we wese n'umusuma iyo yivye akabishikana avuga ati Imana yakoze n'utazi Imana arashaka kuvuga ati Imana wakoze ko mba mu nzu nziza Imana wakoze ko idiri yanje yavanshije wakoze ko nabiriya nabironse wakoze ko nabiriya nabironse ariko ndashaka kuduga ku rundi rugezo uvuga ati naho noba ntarosiki Mana urabereye guhabwa icubahiro Mana naho ntashitse muri kijya kibanza Mana nuhabwa icubahiro Mana naho mwishure bitariko biragenda ko nshaka Mana nuhabwa icubahiro umbiriza biragoye kandi biragoye cyane aho ushobora kuja kumva ugiye guhamba wawe mugabo ukavuga ati Mana nubwo mama yapfuye nubwo papa yapfuye nuhabwa icubahiro
rero ndashaka kugira ngo kuri uyu mugoroba ijambo ry'Imana avuga ngo uhoraho aba mu mashimwe y'abantu biwe. Ni ukuvuga intebe y'uhoraho iri mu kibanza cy'abantu bayihimbaza. Ndashaka kuri uyu mugoroba ni umugoroba wo kuraba ibibazo ufise, ni umugoroba wo kuraba ingorane ufise, ariko kubera umugoroba wo kurahanga amaso Kristo, umubwira ati Kristo urabereye gushimwa, nararonka biriya urabereye gushimwa. Haleluya, haleluya. Umutima wawe n'ibikugize byose biduge. Amen. Ni mpemu yacu niyo yaduze iriko iravugana n'indi mpemu y'Imana, mu mpemu no mukuri. Rero iyo hageze mu mpemu no mukuri rero niho biza mu kugaragara mu buryo buboneka, mu buryo umuntu abibonesha amaso. Rero iyo bigeze mu kuri bica bibi bisazi. Ni hahandi Dawidi n'umugore wiwe acamubwira ati umugabo wanje we wasazi, aho utamba n'impuzu zigatibuka hasi. Rero ushika ahantu utabukicontrola, ushika ahantu utabukicimenya, ushika ahantu udasubira kwibuka kuri masezerano. Haleluya. Ushika ahantu udasubira kwibuka icyo abantu bakwita, ushika ahantu udasubira kwibuka icubahiro abantu bakwibazako, ushika ahantu udasubira kwibuka na poste ufise mu kazi, ushika ahantu ubona ko uri hasi cyane yico abantu bibaza kuri. Haleluya, 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 haleluya. Utahuye ko akazi ukora ariyo ikaguha, niko gutera amanyama, ahubwo woca bugufi mu kuyubaha kuko ari yituma na promotion ziboneka. Utahuye ko umugore ufise ariyo yamuguhaye, bituma uca bugufi birenge ko aho ruca bugufi. Utahuye ko abana wabyaye ariyo yabaguhaye, bituma uca bugufi utabona ko utaravyara umuruti ikintu na kimwe cyatari, kuko n'Imana iba yarabikoze. Haleluya. Ndashaka kuri uyu mugoroba nibihagarare ku bintu dufise, nibihagarare ku byo dutunze, nibihagarare ku fungurwa duhava dufungura ku mugoroba. Birashoboka no kuba uzi ko bidahava bikunda, ariko ko turi hano Imana irabikora biragenda neza. Ariko nagomba kugira ngo uje hejuru cyane, wibagire nuko n'umugore wawe muri kumwe, wibagire ko n'umwana wawe mwaje muzananye, wibagire ko n'umugenzi wawe mwaje muzananye, ariko uyu mwanya uvuga ati ni jewe n'Imana niyo yonyene ngomba gushira hejuru. Haleluya. Tuko nasenga Imana yampaye amajambo yo kuvuga ko Zaburi 121. Sinavuga ko cyane kubera tuwacu twinjira mu guhimbaza. Jana 21. Ku murongo wa kabiri cyane naho twera ku murongo wa mbere avuga ngo ndunamira amaso yanje ku misozi, gutabaga kwanje kuzova he? Gutabaga kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge byanje, umwe wese ashireho gwiwe. Ntazokundira ibirenge byanje ko bitirimuka, unzigama ntahunyiza. Mbere uzigama aba Philadelphia, uzigama abanyakanyosha, uzigama abarundi, ntahunyiza kandi ntasinzira. Umviriza, ndakora ukivuga, urazi umugabo wawe cyangwa umugore wawe muryamanye amaze gusinzira ntabakicibuka ko ari umugore cyangwa ari umugabo, aza gusubira kuvyibuka vyutse. Umwana papa kanura abibona, mugabo yamaze gusinzira ntasubira kwibuka, aba yamaze kuryama ntabakiri papa, aza gusubira kuba papa vyutse. Aca bibuka ndafise abana nibiki, bica bigaruka kuko uwo mwanya yasinziriye hariho umuzigamye wadasinzira.
arababwira ikintu kimwe abana tuvugana ndabona babwira jewe ndizera ko umunsi umwe nshobora kubyuka Imana ikafuta muri memoire zanyu ko tuvukana Imana ikafuta muri memoire z'abarundi bose amasezerano ko atabaho hamwe atamuntu n'umwe ashobora kumenya amasezerano ndabizi ko Imana ibikora yo bishobora sibyo nukuri yo bishobora rero iyo ubonye ibintu byawe bimeze neza bitonze neza menya ko hariho umuntu ariko arabikontorora Hallelujah. Mbreza. Musheri wanje ndashaka kumusezera. Ntasha sinzira. Babiheze. Chansinzira. Byose mu gatondo cyane sheri wanje ariho. Mugabo nsinziri hari unde wadahonyeza. Aguma mwibuka. Ni nawe yamvyuye kandi nawe ni waza kumuvyura. Nabwise umusheri n'umufiance wanje ko tuko turategura mariage. Ari abaciye bumva ari afise ibintu by'abasheri n'umufiance wanje ndaza kumubereka amen urumva uhoraho niwe muzigamye wawe uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe umviriza umurongo wa 6 bavuga ngo izuba ntirizokwica ku murango canke ukwezi mwijoro uhoraho azokurinda ikibi cyose ndashaka ko ahantu hakomeye kuko aha hantu niho haza gutanga inyishu y'ikibazo cyawe kuri uyu mugoroba avuga ngo uhoraho azokurinda iki ikibi cyose azokurinda iki bibwira umuntu akwegereye uhoraho arakurinda ikibi cyose niba ugwaye sida niba ugwaye kanseri niba ugwaye gisukari niba warirukanywe mu kazi ibyo si byiza niba ukenye niba atakaza ufise niba mu ishuri atagiye na kimwe wigera ubita hari umuntu yamaze kwakira ko atashure na rimwe arenga atadubuye yabigize ubuzima bwiwe ubwo bakubwira ngo si byiza ivyo ni bibi ariko ijambo rivuga kuri umugoroba ngo uhora hagira iki akurinda ikibi cyose abantu babyizera tudugiriza ibiganza uhoraho hallelujah ikibi cyose ndasenga Imana kuri umugoroba kugira ngo Imana itange inyishu ku buzima bwawe niwe azozigama kandi niwe azigama ubugingo bwawe uhoraho akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira hallelujah hallelujah abyizera bavuge amen akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira akuzigama mu maja no mu maza uhereye none ugashitsa ibihe bidashira hallelujah akuzigama mwijoro akuzigama ku murango akuzigama usinziriye akuzigama ukanura akuzigama uri mwibarabara akuzigama uri aho uri hose mu kazi kawe mu mashure yawe mu rugo rwawe mu mabizinesi yawe mu buzima bwawe bwose hari ibyo tumenya ko biriko birategurwa mbwa hariho n'ibindi bitegurwa tutazi ko biriko biraba ariko ibyo byose ariho kugira ngo abituzigame kandi abiturinde kuko aturinda ikibi cyose hallelujah uriteguye kumuhimbaza kuri uyu mugoroba Yoshafati Imana yamubwira ati shira imbere abaririmbyi nubwo ari intambara kandi indirimbo bari bafise niyi ivuga ngo nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe hallelujah nubwo ntafise inzu nuvuge gutya nimushime uhoraho yuko ari mwiza imbabazi ziwe zamaho ibihe hallelujah nubwo hajya haraba ariko baje kugwana kandi bafise ibigwanisho abafise ibigwanisho nibaje inyuma ariko abahimbaza Imana baje imbere twende tuvuge tuti nimushime uhoraho yuko ari mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira hallelujah
nubwo abaganga bambwiye ko ntazokira ndashima uhoraho yuko ari mwiza kuko iza kwiwe kwamaho ibihe bidashira. nubwo bambwiye ko ntazobyara ndashima uhoraho yuko ari mwiza kuko nshobora kubyara kuko kubyara kwe kwamaho ibihe bidashira. Hallelujah. Uriteguye no guhimbaza kuri mugoroba? Uriteguye? Hallelujah. Reka witeguye rero ahaguruke.